ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri aho rero kuva ku munsi wejo ihiganwa ryo mu cicaro ca kabiri bazosozera ihiganwa nako bazosozera igice ca mbere cy'ihiganwa lavuga phase aller ubona yuko n'inkino zigera kuri ndwi ubona yuko biriko bigenda neza ku migwi imwe iyindi ukabona yuko biteko bigenda neza turaje cyane ku mugwi wa Muzinga umaze iminsi uvyitwaramo neza gutsinda inkino zose byumvikana yuko yoheza urukino rw'indwi rutsinze urumva yuko yoba igize intambwe nziza cyane gose kuko phase retour burya hari gihe watanguye neza ari gihe bigufasha kuko murabona yuko inkino ninke inkino 14 ntaba ari inkino nyinshi muri izo ndwi ushoye kuzikuramo zose uje muri phase retour ugashobora gushiramwo izigera kuri 3 canke 4 uzitsinda aho kabisa uwo wamaze gukonfirma kabisa kuvuga ati jewe ndafise inyota yo kuja mu cyo ca kabiri ni Muzinga rero umugwi kabisa tumenyereye wa kera wahora wica bigacika mu cicaro ca mbere bona yuko nabone bigeze gutwara igikombe ciga ryo ngamba Burundi hari muri 2002 aho rero umugwi wari umeze neza cyane gose ukomeye ariko ugenda urasubira inyuma kuko bakinyi bamwe bagiye baragenda mu nyuma ntibaza barasubirizwa mugwi urasubira inyuma ariko kumbure numugwi wagiye uramanuka urava mu cyo ca mbere uraje mu cyo ca kabiri uragwana kabisa ariko uragaruka mu cyo ca mbere mu nyuma biba ivy'imfa gusa usubirayo kandi mu nyuma uragwana uragaruka ariko usubiyeyo mu cyo ca kabiri byavuye vyanka kabisa byavuye vyanka aho ndetse novuga yuko muri sezo uretse iyiheze iyindi habuze gato Muzinga twagira tuyibure ije mu ciro ca gatatu ariko Imana irakinga baragwana baguma mu ca kabiri ubu naho rero mbere yuko haciyeho abamenyereza batandukanye aho rero bavuze bati turashaka umumenyereza yoshobora kugira ica duhaye tukaraba yuko umugwi wa Muzinga umugwi w'ugwego rukomeye igisirikare n'ikintu twovuga yuko kitaba kibereye ijisho kitaba kiryoshe kumva uyo mugwi uri mu cicaro ca kabiri kuko ni gake ndetse na hano mu karere twumva yuko umugwi w'ugwego w'igisirikare ushobora kuri mu cicaro ca kabiri turumva hande tukumva za pere tukumva izo n'izindi zirahandi ukumva yuko haba hameze neza bobo bameze neza natwe rero twizere yuko Coach Hervé bamaze kumurondera akavuga ati wewe turabona yuko hari ico wodufasha muribuka yuko yasubiriye uwiswe kocha Mourinho hariya avuga ati reka turabe yuko Coach Hervé twomuha akanya murazi yuko mu higanwa riheze Coach Hervé yashoboye kugerageza aragerageza muri phase retour ariko ntivyakunda habuze gato kabisa kuko yagira cike uwa kabiri ariko ntivyakunda hama ntiyashobora kugira amahigwe yo gufata ikibanza ca kabiri kugira ngo ashobore kuba akina inkino za barrage ariko we aravuga ati uko biri kose ihiganwa ryo mu mwaka uza nzokora ibishoboka vyose kugira ngo Muzinga ndashoboye kwigarukana mu cicaro ca mbere kandi urumva yuko ivyo yabasavye bimwe na bimwe barirutse barashobora kubimuronsa baragerageza baravuga bati wewe uri kudusaba ibi nivyo gerageza ushobore gukora ibishoboka nivyo burya hano mu mupira w'amaguru igikenewe cyane gose n'uburyo ntushobora kuvuga ngo nkeneye gutera intambwe iyi ata buryo ufise kuko abakinyi n'uburyo babakeneye uri kubarondera hirya no hino bagusaba ubwo buryo rero nimba barasha kumushoboza akavuga ati reka ndaba abakinyi bamwe ijisho ry'urumva beroka yuko ryabaye ryiza mu mugwi wa Muzinga azana abakinyi hirya no hino arondera mu cicaro ca kabiri mu bitandukanye aja mu cicaro ca gatatu avuga ati hari abakinyi bashoboye shora kuzana uno munsi bimuhaye umusaruro mwiza nariya tubona yuko hariho imigwi imwe yo imaze igihe kitari gito iri mu cicaro cha kabiri ubona yuko intambwe yo kuja mu cicaro ca mbere bikigora ariko reka turindire ntihararengerana mwumvise yuko azoba ari inkino za nyuma za phase aller urumva yuko rero abwirizwa gushiramwo inde agatege kugira ngo arabe yuko yoshobora kuvyigenzamo neza nka kumwe twabona ku mugwi wa Academy Deira washoboye kumara phase aller yose
udashoboye gutsindwa urukino na rumwe vyarawufashije gose nubwo muri phase retour wagiye uratsitara gatoye kuba munazi yuko hari urukino menga gwa Muzinga nyene banganyije Buja City sinibuka neza sitwe batsinze nibo vyagenze gute ariko menga navyo vyarabagoye ariko ukabona yuko muri ivyo vyose kubera yari itaje neza muri phase ale ivyo ntivyayibuje yuko ishobora kuronka amahigwe yo kuba iya mbere ndavuga muri pule bari barimwo ishobora kuronka amahigwe yo kuja mu cicaro ca mbere nubwo muri kino gihe bitari ko biragendera neza ariko urumva yuko yari yakoze ibikora inka kugira ngo ishobore kwitegura neza nuko rero indwi igira indwi mu cicaro ca kabiri niyo ndwi ya nyuma muri phase ale aho rero imigwi ku munsi wejo hariya kuri Centre Technique National hariya muhagara mu quartier y'icenda umugwi wa Lege Pied d'Irak uzowakira umugwi wa Magara Young Boys azori cyaha indwi ku munsi wejo hama ku munsi wejo nyene kuri Stade Urunani hariya mu Cibitoke ca Rugombo umugwi wa Buja City uzoba wakira umugwi wa Tel Aviv FC azogese isaha 9:45 ku munsi wa kane hoho umugwi wa Africa Sport isaha indwi kuri Centre Technique uzokwakira umugwi wande wa Legends Athletic hama umugwi wa Kizuka Mandaino hariya mu ntara ya Rumonge uzowakira isaha 9 umugwi wa Tigre Noir hariya kuri Stade Ivyizigiro Garage Express y'Igitega nayo ku munsi wa kane kuri Stade Ngoma izo yakira umugwa Musonganti Academy ni match zo bikomeye cyane gose kuko aba bose n'abanyagitega ikibuga bakinira ko nico basanze bakirira ko urumva yuko iyi match zo bikomeye cyane gose urundi rukino ruzoba n'umugwi wa New Force Academy ku munsi wa kane saa 9 kuri Stade Umuco hariya imuyinga uzokwakira umugwi wa Beige Green FC hama umugwi wa Lelier nawo isa indwi kuri Stade Urunani uzokwakira umugwi wa Panther Noir FC Muzinga nayo isa 9:45 ku munsi wa kane izoba yakira umugwi wa Academy ubumwe nuko tuzomenya mbega bizoba rero bigenda gute kuri iyi migwi mbega izoheza gute nkuko ndabivuga ku mugwi wa Muzinga FC mbega uzoheza uri mu cica nako uri mu kibanza ca mbere ndetse no gutsinda inkino zose vyose rero tuzobimenya ku munsi wa kane ingene inkino zizoba zirangiye nuko rero muri rusangi bizogenda mu cicaro ca kabiri hano mu mupira w'amaguru iwacu mu Burundi nuko rero ubona yuko ndetse mbona no ku rubuga hariya gwa FFB bashoboye gushiraho bamwe bari mazi iminsi babaza bati mbega mu cicaro ca mbere cabigeme ko vuba nabone bashobora gutangura higanwa ryabo rya phase retour mbega bimeze gute bahejeje ba classement imeze gute nuko rero imbere yuko bikora vuga yuko bashobora kugaruka novuga yuko muri ukwezi kwa kabiri atagihindutse ariko ingene classement yaheje imeze ubona yuko ni Top Girls mu kwa cyambere Buja Queens ya kabiri Top Girls ifite amanota 70 Buja Queens ifite amanota 19 difference amanota agera ku 8 mwabantu na manota menshi ku muntu ashoye guheza phase are afise difference amanota 8 muri abigeme ndetse mu gwa Top Junior Academy uri kuragaza ko vyitwaramo neza kugira ngo urabe yuko uwo twari ikombe hakiri kare Buja Queen ni ya kabiri n'amanota 19 ya gatatu ni Kazoza Keza FC amanota 17 La Colombe FC ni ya kane amanota 17 nyene Intwari Kazi FC ni ya gatanu amanota agera kuri 12 ya gatandatu ni Maika FC amanota 10 Arena Stade ni indwi amanota 9 y'umunani Bonavent amanota 9 y'icenda Inyange FC amanota 6 PPP uyenzi yo ni yanyuma ifise ubusa nta nota n'imwe ifise uyu no mugwi kabisa uri kurabaza benshi kuko mwamenya yuko uyu no mugwi watwaye igikombe cy'umwaka uheze ariko ugira ibibazo warasanzwe ayihagarariye ndavuga president wabo ashobora kuba yitaba Imana ariko biboneka neza yuko
hano mu mupira w'amaguru iwacu hari ibintu bikogwa novuga yuko bitoba ari vyiza aho umuntu ashobora kubafata umugwi ku gatwe kiwiwe vyose akabikora wenyene igikenewe cyose iyo kibuze bose ba rungika amaso kuri we bamubwira ati habuze iki. Rero murumva yuko iyo uwo muntu ataba hari aba ari kibazo gikomeye. Rero uyo yaratashe mu nyuma ibintu bigenda nabi. Murazi yuko iyo umuntu atashe hari abantu babibaza bati mbega umugugye gumena gute, ariko abandi baza batubwira bati ibintu bimeze neza kuko uyu president wa PVP Buyenzi yatashe champion itarahera. Uyu equipe ya PVP Buyenzi yari mu novuga yuko irondera igikombe, yari ifise urukino n'umugwi wa Buja Queens, ubona yuko rwa rukino rukomeye cyane gose, urukino atari rwo gutakaza kuko byasabwa yuko PVP Buyenzi kabisa ivyitwaramo neza, ihaza ivyitwaramo neza. Ariko nk'ameshe makutubajije umumenyereza atubwira ati ibintu bimeze neza, ati nivyo umuryango warasha kutubwira yuko uzoshobora gukoresha uko byose ubandanye igikogwa nyakwigendera urakora, ariko suko vyagenze nivyo buryo umuntu arashobora kuvuga ibintu ariko kugira ngo ashobore kwizeza bamwe bariko baramumviriza, ariko suko bimeze kuko ndetse urumva yuko nimba yuba uwo mu shinga ntawe wewe yavuga ati umupira ngo ndamukunda uyu mugwi narawushizeho ndawukunda, ariko nivyumvikana yuko umupfasoni abwirizwa kubibandanya nawe nyene ubona yuko ivyo umuryango ateze kubikurikirana afise abana. Rero vyumvikana yuko ari ikintu gikomeye cyane gose nimba abo bantu twabona kuri ku kibuga bose bashigikira umugwi wa PVP Buyenzi, nimba kwari ugushigikira gusa atakintu baba bakora, ico kintu cobore kintu kitari ciza na gato. Hariya mu isharamye ry'umupira w'amaguru ndetse no muri komisiyo ya football femine barakoze icoka byo kugira ngo bahakanya uwo mugushore kwitunganya, ariko bibi vyipfa gusa umugwi nivyo waraje uriyandikisha, ariko urabona yuko abakinyi benshi barabatwaye, urabona yuko umugwi bitegana neza. Rero ntituzi ingene bizobandanya, ariko vyumvikane yuko bishikiye uyu nejo bishobora gushikira uyundi. Niturabe ingene dushobora kubogora kabisa umupira w'amaguru hano iwacu, haba mu bigeme haba ndetse no mu basore cyangwa bagabona yuko ari kibazo kiba gikomeye iyo umwe yahoze ahagarariye umugwi yagiye umugwi ushobora kuba uri mu bibazo bikomeye.